Buen provecho para todos akayabagu kuri mwese allá en hariya Santiago, muri Chile, allí en Santiago la Chili, congregación hariya mu de nuestro ikoraniro hermano rya mwene Patricio data Lara. Patricio Lara. Estoy viendo por aquí la Aha foto que me ndiko ndabona envió nuestra hermana ifoto Ruth. mushiki wacu Rusi Un yandungikiye. saludo al misionero Ntasho Miguel kuri Bermúdez missionnaire Marín, Miguel a Bermúdez ti Ruth, Marín nawe Rusi, y también a Patricio, ndetse su na esposa Patricio Selvi, umugore wiwe Servi, ahí a la hermana que está al hariya na lado, no mushiki sé el nombre de wacu ari ella, ku ruhande sinzi izina ryiwe, a Patricio Junior. Patricio Junior. También por allí vi a Ndetse Gerson, naho ndabona kandi na también a Herso Jan del Corto y na Paula, Jean Del Corto na que Paula, están también allí, nawe nyine ari de allá de ngaho, San José dos uwo hariya Campos de muri San Brasil, Jose de Campo y muri diferentes hermanos Brazil, del Brasil. na bene data batandukanye bo muri También Brazil, Eniel Canido, na también Eniel que lo saludé Canido, ayer. ejo twaranamutahije nawe. Un placer y una Ni alegría umunezero hamwe también verlo. n'akamwemwe kumubona. También a Marcos Na Marcos de allá de Cochabamba, wo hariya muri Bolivia, Cochabamba, Bolivia, y también ndetse Johnny Varela, na John Varela también de Bolivia, wo muri y todos Bolivia los que nawe, vinieron de allá n'abantu bose de bavuye hariya Santa Cruz. muri Santa Cruz. Y también por Ndetse allí vi a hariya ndabona Chan y na a su Chan esposa Rebeca, que n'umugore fueron wiwe desde acá, Rebeka, y su hija Rebequita bavuye también, y su ngaha, esposo, n'umukobwa wiwe Rebekita los n'umugabo wiwe, camarógrafos, y Rokamarographos, todos allí que levantaron la mano. ndetse Ahí ya n'abandi los cubro a bose todos. hariya badugije Están en ese amaboko. desayuno. Aho mba Buen ndabashizemwo provecho. bose abariko barafungura akayabagu mwese, Que Dios les bendiga kandi ese grandemente, Imana yobahezagira cane mwese, y que siga Dios kandi ese Imana preparando cada yobandanya alma gutegura buri bugingo corazón bwose, buri mutima, para que reciban kugira ngo no tan solo ahí en ese lugar, mwakire atari sino hariya en todos gusa, los lugares donde ahubwo hay ahantu cimiento de hose Dios, ahari escogido uruvyaro de Dios, rw'Imana batonejwe que siga n'Imana. Dios Ese preparándolos Imana yobandanya para la kubategura, adopción, ibategurira ukuragwa mu porque mwuzuro, kuko es tiempo ni de igihe adopción, c'ukuragwa mu mwuzuro, es tiempo en donde ni igihe aho el escogido de Dios recibirá uwatorajwe n'Imana lo que Jesús azoronka recibió en bya el bindi monte de Yesu la yaronkera ku transfiguración, musozi wo en guhindurirwako, donde estaban allí aho los hari ministerios de Moisés y ubukozi bwa Elías, Mose na Eliya, los cuales hari bwo se requiere bukenewe que estén ko en bwoba tiempo de buhari adopción. mu gihe c'ukuragwa mu No mwuzuro. puede haber adopción Ntihashobora kuba ukuragwa mu sin mwuzuro que estén esos hatari ministerios ubwo presentes. bukozi butari ngaho. Por lo tanto, Nico gituma por eso es que en nico este gituma tiempo muri kino gihe la adopción será ukuragwa mu una mwuzuro realidad, kuzoba porque ukuri, kuko los ministerios de Moisés y ubukozi Elías bwa Mose na Eliya están en medio de la buri iglesia, hagati mu y ishengero, eso nos da una kandi seguridad ivyo biduha umutekano, biduha vamos a ser umutekano adoptados. w'uko tuzoragwa mu Eso mwuzuro. nos da Ivyo una seguridad biduha umutekano, de que así biduha gushira amanga como el día de ko Pentecostés nk'uko ku munsi wa Panekoti se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, haba bugaragaye como ko él dice allí indimi que en este z'umuriro tiempo serán zibigabanyako, las teofanías nk'uko byavuzwe yuko muri kino gihe Así, zizoba ari za teofaniya. en cada lugar. Uko niko buri No hantu necesitamos hose, estar todos en un solo ntabwo lugar, twese dukeneye aunque kuba mu vamos a kibanza estar kimwe, cuando nubwo seamos tuzokibamwo transformados y igihe tengamos ese tuzohindurwa cuerpo eterno y tukaronka glorificado, que ujya mu no va a birohoraho haber aho límites, bwiza y nos butazogira vamos a reunir inzitizi, todos. kandi twese tuzokoranira hamwe twese. Antes de eso, Ariko imbere no yaho necesitamos estar en un ntabwo solo sitio dukeneye ngo tube turi para ahantu que hamwe kugira ngo venga a nosotros haze kuri esa twebwe promesa, iryo sezerano, porque kuko esa promesa está iryo cumplida ya sezerano ririko en lo rirashitswa espiritual. mu buryo Estamos en el bw'impwemu. aposento alto, que es Mu la buryo edad de la bw'impwemu piedra turi angular, mu cumba co hejuru y ico gihe así cibure kuba zifuruka. se cumple Uko niko rero esa promesa que es hashitswa iryo en el sezerano aposento alto, donde ari Dios mu cumba co cumplirá hejuru, aho Imana esa palabra izoshikiriza de las iryo jambo teofanías, rya za las cuales teofaniya estarán entrando a nosotros. arizo zizokwinjira O muri sea que twebwe. donde quiera no kuvuga ngo que ahantu esté un hose escogido de Dios, hari uwatorejwe n'Imana, allí aho esa teofanía que ha iyo salido de la teofaniya gran teofanía de yavuye Dios mwa ya teofaniya nkuru estará y'Imana descendiendo sobre ese izomanuka escogido, ije no ku importa el watoranijwe, lugar donde se encuentre. ntaco bitwaye aho yoba ari hariho Así hose. que Nuko grandes rero bendiciones iyi migisha Dios ikomeye tiene para cyane nosotros en este Imana tiempo final, irayidufitiye muri iki gihe lo ca cual nyuma, iyo Él ha nayo prometido
n'imigisha yasezeranye ko izoyishikiriza hagati mu ishengero mu ntambuko y'igihe c'ibireko bizifuruka mu kiringo c'ubwami. Ntabwo iryo sezerano rishobora gushitswa mu kiringo caheze no mu gihe c'icengero caheze, ahubwo rishitswa mu ntambuko hamwe n'igihe c'ukuragwa mu mwuzuro, igihe c'ibireko bizifuruka, arico gihe Yesu nawe yararimwo. Aho kandi hariko harashitswa no kuza kw'ibuye ridasituwe n'amaboko. Iryo naryo no kuza k'umwami mu kuza kwewe kwa mbere hariya mu minsi y'ubwoko bw'Aheburayo, nuko hashika iyo ntambuko ico gice co kuragwa mu mwuzuro. Ariko mwiyumvira aho hari ibuye, aho hari Mose na Eliya, kandi aho hari ivyabona bitatu, kandi ivyo vyabaye ngaho ku musozi wo guhindurirwako bizokwisubiramo uwo mwanya wo kuragwa mu mwuzuro muri kino gihe ca nyuma. Ariko mwamuzi ikintu kimwe, ko ubu harahari abo Imana izoraga mu mwuzuro, kandi harahari na babandi abo Imana izokoresha kugira ngo batange uko kuragwa mu mwuzuro. Ni nko guhabwa diplome, guhabwa impamyabumenyi. Haba hari abigisha baba bamaze gukora ibibazo babitoye, ariko kandi aho haba hari n'abarimu baza gutanga izo mpamyabumenyi. Ni ukuvuga yuko ivyo byose bizoba mu mazimano y'uko bw'umwagazi w'intama mu gutangwa kw'ingero. Imbere yaho tuzohonja ivyo bintu vyiza n'iryo sezerano ry'ubwiza, igihe tuzoba turi mu mazimano y'uko bw'umwagazi w'intama. Ubu turi mwino mibiri yo ngaha kw'isi turahonja, tuzohonja uko kuragwa mu mwuzuro, uko guhabwa impamyabumenyi turagwa mu mwuzuro, kandi turafise n'ubuzoturaga mu mwuzuro marayika w'isezerano, inkingi y'umuriro hagati mu ishengero ryayo. Kandi nico gituma ejo twavuze ko biha uburenganzira iyo ntumwa ko inkingi y'umuriro imuganiriza, ariko kandi biha uburenganzira iyo ntumwa kuvuga iryo jambo ryo kuragwa mu mwuzuro abo bari ngaho biteguriye kuragwa mu mwuzuro. Ni ukuvuga ko dufise ibintu byose biri ngaho birateguwe. Ubu hasigaye gusa habura yuko twese twaba dutekanye, ducecetse, nk'igihe nyene tugiye kuronka kuragwa mu mwuzuro, turindiriye yuko uwatunganije ivyo birori atangura iyo ntambuko yo kuturaga mu mwuzuro. Kandi mwebwe mwihweje ivyo byose ntibibera byose icarimwe, ahubwo agenda ahamagara umwe umwe. Murabona yuko kandi ivyo bizoba mu ntambuko y'umuzuko, kuko yavuze ngo murabe ingene bizoba hariya umuzuko ingene uzoba. Ni ukuvuga ko hariho mekanismu, hariho uburyo, kandi hariho uburyo bw'ingene Imana izoshitsamwo amasezerano yayo. Kandi umwe wese yo kwifuza kuba uwa mbere, ariko tuzobona uwa mbere, hanyuma inyuma yaho twese tuzoca tubandanya turonka iryo sezerano. Ni nk'iyo hariko haratangwa canke abantu bahamagagwa imbere kugira ngo baronke izo mpamyabumenyi. Abo bantu murabe ingene bagenda bagaca muri iyo nzira, bagafata ako kanya bagenda. Uko niko bizomera kandi igihe hazoba hariko harashitswa ryerekwa Revera William Branham, igihe hari marayika mwanditsi ari ku ruhande rwa Yesu ahamagara mu izina. Kandi Branham yavuze ngo yarumvise igihe bahamagara ati Orna Neville, aho Orna Neville caraza imbere, ni pasiteri wa Jeffersonville, ari pasiteri wa Jeffersonville, ndetse bityo hanyuma baravuga ati William Branham, aravuga ngo siniyumvira yuko baza kumpamagara. Nuko murabe aho hari mu hirya ntambuko yo gutangwa kw'ingero. Ariko kugira ngo tugere muri iyo ntambuko turonke ako gashimwe, iyo diplome, ubwa mbere duteruza guca mu ntambuko yo gupimwa ariyo turiko turacamwo, kugira ngo hanyuma dushike mu ntambuko yo kuba
turiko turumviriza uwo azoturaga mu mwuzuro kugira ngo hanyuma tuzobe turi hariya mu buzima bwo mwagazi w'intama. Hariho mekanizme, hariho uburyo, hariho n'inzira y'ibintu byose Imana iriko irakora n'ivyo izokora. Ntabwo dushobora kwitangira imbere canke ngo dusigare inyuma, ahubwo ni ukugendera mu ntambuko dukurikira isanduku y'isezerano, turi inyuma y'umurongozi ari we azi inzira kandi niwe afise plan kugira ngo abashikane ubuzima bw'umwagazi w'intama. Twarasohotse dufata ino nzira kugira ngo dushike, kandi namba turi hano wewe nanje tuzi uwo azoturaga mu mwuzuro, kandi tunabona tunumviriza uwo mwigisha akomeye cyane mpemu yera hagati mu ishengero ryiwe. Nuko rero ndabafitiye amakuru, mwebwe muriko muragumbira kandi mwumviriza uwo mwigisha akomeye. Nuko rero muzoronka ukuraga mu mwuzuro. Ubutari hejuru ntabwo azoragwa mu mwuzuro, ntabwo azotahura, ntabwo azokumva ngo atahure ibintu biriko biraba aho mu cumba cyo hejuru cyo mu gihe c'ibiriko bizifuruka. Nuko rero Missionnaire Miguel Branham Marin n'abantu bose bari ngaho muri ayo mafunguro, ese Imana yobahezagira, Imana ikabarinda, ndetse n'abantu bose bari mu bihugu byose bariko barumviriza, baraba, bumviriza kandi bitwararika inkingi y'umuriro iriko iravuga, ivugiraho ahavuzwe yuko izovugira mu ihema ry'Ikampa Katedrali, aho inkingi y'umuriro yabonetse iri kiganiriza uwo muntu, ariko uwo muntu ategereza kuvuga ibyo yabwiwe n'inkingi y'umuriro. Kandi ibyo si bindi, ni bimwe byabwirwa Yesu hariya igihe Mose na Eliya bavugana na Yesu, bavugana n'uwo yaragiye kuragwa mu mwuzuro. Izi zari ntasho gusa. Nuko rero Imana ibampezagira, Imana ibarinde, kandi ese Imana yobakoresha cyane mu gihugu c'umwami. Nuko muri iki gikorane muza kugira mu mwanya ukurikira, Imana itwutse ubumenyi bwinshi cyane bw'umugambi wayo bujanye n'igihe cyacu. Imana ibahezagira mwese ate Miguel, murakoze cyane kubwira ihigwe mu mpayi, murakoze cyane Patricio Servi, ibyo muri ko murakora muri bino bikorane bya hariya kubw'ineza ya bene data bose bariko baragendera hariya, ndetse n'abahariya muri Shiri, kandi mugume buri gihe mwunze ubumwe kandi mufise ikiyago ciza, abakozi b'Imana na bene data, kugira ngo bityo umwansi ntashobore kwinjira nuko wateza ibibazo mu ishengero. Mwibuke yuko ijambo ry'umugeni ryavuzwe mu butumwa bwitwa ngo Kristo ibanga ry'Imana, Kristo n'ibanga ry'Imana rihishuwe. Mwe mufise iryo jambo buri gihe, ariko buri gihe murizirikana. Nuko rero ni byiza, Imana ibahezagira, Imana ibarinde mwese.